igihe Bibiliya hano imurika intambuko Imana iyo nshaka ibyo ishaka mu izina ryayo ndashobora, bikwiye gusa ko nizera kandi nkumvira. Kwizera no kumvira kugira ngo Imana yugurure ibigega byo mu ijuru, bikwiye kwizera no kumvira. Urashaka umwidegemvyo, umunezero n'amagara meza, intumbero yawe gusa ibe kumukorera, kuko mwemu azanana n'umunezero n'amahoro kuri uyo ashaka kwizera no kumvira. Kwizera no kumvira kugira ngo Imana yugurure ibigega byo mu ijuru, bikwiye kwizera no kumvira. Imitwaro, umubabaro n'amarira bingira neza ku Mana yanje, mu ijuru bicika ubutunzi buhoraho, bikwiye gusa kwizera no kumvira. Kwizera no kumvira kugira ngo Imana yugurure ibigega byo mu ijuru, bikwiye kwizera no kumvira. Dushobora kurenga ukudashobora kwacu igihe umugambi uhoraho utwugururiwe. Kure cyane hari umwimbu mwinshi, bikwiye gusa kwizera no kumvira. Kwizera no kumvira kugira ngo Imana ishobore kugurura ibigega byo mu ijuru, bikwiye kwizera no kumvira. Niwe mahoro yacu, niwe munezero wacu. Mwana bivuge, urarushe ingo kuri we uyu munsi. Rondeza n'amaso yawe, urondere mu nyonga ha Yesu. Ashaka kugira uhiriwe, ntazigira guhemukira. Haleluya, haleluya, haleluya. Uwanesheje w'i Golgotha afata imibabaro yacu, afata ibyago byacu. Muhe umutima wanyu. Umwami gusa niwe munezero wacu, niwe bushizi bw'amanga bwacu, n'izuba ku mutima wacu ritigera rirenga. Haleluya, haleluya, haleluya. Uwanesheje w'i Golgotha. Il connaît nos chemins, il est notre. Arazi inzira
yacu, nos actions arazi ibikorwa byacu. ne peut subsister. Jésus est notre repos. Nta kukekeranya gutegerezwa kugumaho. Yesu niwe buruhukiro bwacu Jusqu'à son apparition. aguma mu ijuru gushika azoserukira. Il les unit tous. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Oh, Alléluia. Le vainqueur de Golgotha. Haleluya, wanesheje w'igorogota. Lui, il est notre roi. Il est notre gloire. Niwe mwami wacu, Petit, niwe burengenzero bwacu. Turi bato, turi bake, il nous combat, il nous conduit, dans la bataille. araturongora mu ntambara. Il nous a rachetés par son sang. Yaducunguje amaraso yiwe, Le troupeau qu'il a élu, umukuku yacunguye, il les a baptisés de son esprit. yababatije muri mwemu wiwe. Ingene ari gitangaza. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Le vainqueur. Haleluya, haleluya, wanesheje w'igorogota. Alléluia. Alléluia. Alléluya. Le vainqueur. Haleluya, wanesheje w'igorogota. Pourquoi pleures-tu, toi enfant de Dieu? Kubera iki urira ga mwana w'Imana Et la douleur mu mubabaro no mu gukekeranya? attend continuellement pour te bénir. Il est prêt. Data arakurindiriye kugira ngo bandanye kuguhezagira. L'alliance de sa fidélité. Isezerano ry'ubwizigirwa bwiwe ntiyigera arikuramwo. Chaque promesse. Izere buri sezerano, umufatire ku ijambo, mufatire ku ijambo, wizere ufatire ku ijambo. Ton sentier pourrait passer par des épreuves. Inzira yawe ishobora guca mu bigeragezo no mu mwijima, Et que l'eau de la tribulation amazi y'ibigeragezo semblerait sans fond. agasa nkaho adahera, Te garde. Ne retire jamais sa parole. ariko ugucunga ntigera aheba ijambo, akora ijambo ryiwe. Gira icizere isezerano ryiwe, mufatire ku ijambo, mufatire ku ijambo. Izere buri sezerano, umufatire ku ijambo. Il s'est porté garant. Niwe mwishinzi Par la nuit et la lumière de te conduire fidèlement. afise umuco akurongora mu bwizigirwa. Doute pas. Ntukekeranye. Quand les nuages se font voir Iyo ibicu dans la vallée, bigaragaye mu kiyaya, va de l'avant. bandanya uja imbere. Toi, enfant de Dieu de ma détresse, Wewe umwana w'Imana ubabaye, mufatire ku ijambo, mufatire ku ijambo. Izere buri sezerano kandi umufatire ku ijambo. son cœur, son pouvoir, oui, Umutima wiwe, ubushobozi bwiwe, nawe ubwiwe ari kumwe nawe, kandi ibyo afise byose ni gwawe. Wewe héritier de uri Christ. umuraganwa na Kristo. De quoi as-tu peur? None utinya iki? Que tu crains? N'igiki utinya? Tout ce que tu pourras croire ici Ibintu byose t'appartient.
t'appartient ushobora kwizera hano ni ibyawe. Izere, entièrement. izere byuzuye. Mufatire ku ijambo, mufatire ku ijambo, mufatire ku ijambo. Izere buri sezerano, umufatire ku ijambo. Oh, prends-le au mot. Oh, prends-le au mot. Umufatire ku ijambo, mufatire ku ijambo. Wizere amasezerano yose, mufatire ku ijambo. Bonjour, chers frères. Mwaramutse bene data na bashiki banje, Chaleureusement, je vous salue tous. ndabaramutsa biva ku mutima abaje Dans le précieux nom de mu notre izina ry'igiciro ry'umwami wacu Yesu Kristo muri kino gitondo pour ce service divin. kubwo kino gikorane. Vous aussi qui êtes connectés. Namwe abari ku murongo Nous vous saluons tous. turabaramutsa mwese mu kivukanyi. Umwami muri kino gitondo ashobora kuduhezagira cyane. Et si nous le prenons au mot Tumufatiye ku ijambo, et nous le suivons, tukamukurikira, lui faisons confiance, tukamugira icyizere, alors nous repartirons d'ici avec une bénédiction, tuza kuvana hano umugisha, pas avec quelque chose atari que nous sommes imaginés dans nos ikintu pensées. twiyumvire mu byiyumviro byacu, ariko hamwe n'umugisha usezeranijwe mu ijambo ryayo. Umwami ashimigwe ku bw'ibyo. Nous nous réjouissons Turanezerwa toutes les salutations ku bw'intasho zose izadushikiriye. soyez certains. Mwe mudakekeranya yuko turazakira Mettons à tous kandi tuziha bose. Muri kino gitondo hariho intasho zo muri Cuba, de tous ceux qui se sont rassemblés maintenant. abakoranye ubunyene Aussi nos frères na bene data et Bébao Bebao wo muri Espagne nous remettre leurs salutations aratanga intasho, et des frères na bene data qui ont empêché de venir. babujijwe kuza Ont laissé une requête. ariko batanze umutwaro. Des frères et sœurs Bene data bashiki bacu bo muri Espagne qui cherchent la communion. barondera ugufatanya Les frères et sœurs na bene data bashiki bacu. et nous pourrons vous donner le contact Twoshobora des frères et sœurs kubaha en Espagne. amanimero yabo wowe muri Espagne. Pour remettre la réunion Turahaguruka kugira ngo duhe kino gikorane umwami, de venir devant kandi Rusi araza kuza aturimbishe indirimbo. Céleste. Data uri mu ijuru, Ensemble, nous te disons merci. turi hamwe turakubwiye ngo urakoze muri kino Pour gitondo. venir sous le coup de ta parole. Dushobora kuza kumva ijambo ryawe, Alléluia. dushobora kuvuga ngo haleluya, À toi soit la louange. ko uhabwa amashimwe kubwo igikorwa cyo ku musaraba i Golgotha, ibyo Qui, avec grande victoire, waronse mu ntsinzi ikomeye, ibyo wasohoje. Intsinzi yawe niyo ntsinzi yacu. nous nous tenons sous le Duhagaze munsi y'amaraso y'igiciro y'umwagazi w'Imana. Nous sommes fils et filles. Turi abahungu n'abakobwa b'Imana. Nous pouvons venir à toi. Dushobora kuza kuri wewe Je demande que tu puisses encore tuzi yuko muri kino gitondo ushobora kuduhezagira, kandi ko mwemu wawe yera ashobora kuturongora. Ijambo ryawe ryo twizera confirmer à nous. dushobore kwemezwa muri twebwe. Turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Chantons comme premier cantique. Turaririmba indirimbo ya mbere, Le numéro 10. nimero Numéro 10. Oh, comme est beau ngene le nom ari de Jésus. ryiza izina rya Yesu. Quel beau nom. Mbega izina ryiza. Aucun que mon cœur préfère. Mon nom de Christ mort pour moi. Quel beau nom. Mbega izina ryiza. Mbega izina ryiza. Porte loin de l'éternel. Quel ry'uhoraho. Mbega izina ryiza. beau nom. Mbega izina ryiza Que celui des ari ryo rya Emmanuel. quelque grand que soit un nom. Soit prince ou Umuntu yoba akomeye canke ari umuganwa canke umwami, que non qu'on le nomme. izina ryose bomwita, Yesu niwe ahambaye kuri jewe. Mbega izina ryiza. Mbega izina ryiza iryo ubusigwa buhoraho
afise. Mbega izina ryiza, mbega izina ryiza, ari iryo rya Emmanuel. Mu bibi Yesu arahumuriza, akiza impwemu imerewe nabi, akabyutsa intege mwete ku mutima uhahirijwe. Mbega izina ryiza, mbega izina ryiza, iryo umusigwa uhoraho afise. Mbega izina ryiza, mbega izina ryiza, ari iryo rya Emmanuel. Mbega izina ryiza, amen. Oui, nous avons chanté. Twaririmbye En lui, nous vaincrons. muri we tuzonesha. J'ai pensé à ce qu'il a déjà fait. Niyumviye ko yamaze kubikora, yaramaze kubikora, yamaze kuresha byose. Twebwe gusa mu kwizera L'accepter. dutegereza kubyemera ibyo. Turaririmba kandi indirimbo ya kabiri Numéro 9. Quelle assurance. ngo mbega ubushizi bw'ubwoba. Je suis sauvé. Narakijijwe. Quelle aventure Mbega imponjo mpabwa y'ijuru, mvutse muri mwemu, mbatijwe mu muriro, mbereyeho Imana. Niyo nkuru yanje kandi niyo ndirimbo yanje, mpimbaza umukiza wanje bukira. Niyo nkuru yanje kandi niyo ndirimbo yanje, mpimbaza umukiza wanje umunsi ukira. maintenant à moi, tu serais vrai. Je vois tes anges. Imana irishura ubu, mbona abamarayika, mbega iyerekwa ryiza, bamanuka niyo nkuru yanje kandi niyo ndirimbo yanje, mpimbaza umukiza wanje umunsi ukira. Niyo nkuru yanje kandi niyo ndirimbo yanje, mpimbaza umukiza wanje umunsi ukira. Mbega ubushizi bw'ubwoba, fise amahoro, amahoro ya Yesu ahoraho ibihe byose. Nuzuye kugira neza kwiwe n'urukundo rwiwe. Haleluya. Niyo nkuru yanje, niyo ndirimbo yanje, mpimbaza umukiza wanje bukira. Niyo nkuru yanje kandi niyo ndirimbo yanje, mpimbaza umukiza wanje umunsi ukira.
niyo nkuru yanje, niyo ndirimbo yanje, mpimbaza umukiza wanje umunsi ukira. Amen. Amen. Nous sommes ici Turi hano pour louer et kugira ngo duhimbaze kandi dushime umwami, tumuzanire icubahiro, pour écouter sa parole kugira ngo twumve ijambo ryiwe et pour vivre ses promesses. no kugira ngo tube mu masezerano yiwe. Turashima rero kubw'ibyo. Kumbure D'organisation ici, il y a eu un appareil pour les oreilles qui a été, au cas où quelqu'un a perdu hano hari icuma gifasha un aba, appareil pour l'écoute. nimba hari umuntu yataye icuma cyo gutuma yumva neza, nimba hari umuntu ari muri twebwe Qui est ici pour se laisser baptiser aujourd'hui. ashaka kureka uyu munsi ngo abatizwe, mugende murabe bene data Au diacre, mu badiyakoni, faites-le leur savoir. mubibamenyeshe Pour qu'ils puissent aussi devant nous kugira ngo informer, natwe bitubwire aussi pour que nous puissions kandi préparer dushobore tout à l'avance. gutegura byose imbere y'igihe. Introduction, Turashobora gusoma ijambo nko gutangura ijambo mu Banyefeso igice cya 5 dore ku murongo wa 25. Éphésiens Abanyefeso chapitre 5 5 du verset 25. umurongo wa 25. Vous maris, Bagabo, aimez vos femmes mukunde abagore banyu comme Christ a aimé l'Église nk'uko Kristo nawe yakunze ishengero et s'est livré lui-même pour elle, akaryigura afin de la sanctifier ngo ageze par la parole après l'avoir purifiée aryogesheje d'un d'eau, amazi n'ijambo, afin de faire paraître ngo aryishire devant lui-même cette Église ari ishengero rifise ubwiza, sans tache, ridafise amarabaga canke injebejebe ni rien, canke ikintu cose gisa gityo, mais sainte, ariko ngo ribe iryera irrépréhensible. ridafise agasembwa. Verset 28, Amen. Amen. Umurongo wa 27. Nous pourrons ici lire et relire Hano turashobora gusoma tugasoma ibyo umwami yakoze, et ce qu'il fait en nous. ibyo yakoze kandi n'ibyo akora muri twebwe. Notre bien-aimé frère Franck, Mwene data mukundwa, mwene data Frank, son retour à la maison, mu gusubira il dit dans le cœur, ataha mu rugo, serviteur, yarabwiwe mu mutima ngo mukozi wanje ntuhangayike, jewe ubwanje nzoheraheza mu nkomezi igikorwa canje. Kandi nimba dusomye ku murongo wa 27 afin ngo kugira ngo agishire iryo shengero, agishire ubwiwe bifise ubwiza bwinshi. Umwami ubwiwe achève son œuvre, niwe aheraheza igikorwa ciwe, umwami ubwiwe achève son œuvre. aheraheza igikorwa ciwe. Une communauté religieuse, Si umugwi un enseignement, w'idini bice ku nyigisho, si umuntu, c'est le Seigneur lui-même. ni umwami ubwiwe kandi si abantu, ni umwami niwe wewe ahereza igikorwa ciwe. Mu Baroma 8:30 turasoma Que ceux ngo qu'il a prédestinés, abo yatoranije il les a aussi appelés. yarabahamagaye, Et ceux qu'il a appelés, abo yahamagaye il les a aussi justifiés. yarabatsindanishirije, Ceux qu'il a justifiés, abo yatsindanishirije déjà donné yamaze kubaha la gloire. ubwiza. Le Seigneur le fait, c'est lui. Umwami niwe abikora, niwe abikora. Nico gituma Paulo nawe yashobora kwandikira abi Filipi mu gice ca mbere ku murongo wa 6 akavuga ngo Convaincu ndemezwa que celui yuko qui a commencé uwatanguye igikorwa ciza muri mwebwe azonagiheraheza ku bw'umunsi wa Yesu Kristo. Jude pour écrire Yuda yashobora kwandika que ngo nous devons donner la gloire à notre Dieu. dutegerezwa gushima Imana yacu ishoboye irengereye mu 55 ngo idushoboza guhagara imbere yayo atamagasembwa ata minkanyari dufise ubwiza duhagaze imbere yayo. Kandi Paulo Ne l'a pas seulement laissé à dire
qu'il peut le faire. ntiyaretse gusa ngo havugwe ngo arashobora kubikora, ariko yaretse mu Bitesalonike wa mbere 5 umurongo wa 25 na 26 aravuga ngo Imana y'amahoro aba ariyo ibeza ubwayo, kandi mwe mutagira agasembwa ubugingo bwanyu, imwemu yanyu, mubiri wanyu Conservé. bizigamwe kubwugaruka kwa Yesu Kristo. Il est fidèle. Ni umwizigirwa wabahamagaye ngo ni nawe azobikora. Haleluya, amen. Aussi aux Corinthiens, Paul écrit. No mu Bikorino Pawulo arandika akavuga ngo Imana yizigirwa, aravuga ngo Imana yizigirwa mu gice cya mbere Qui vous ngo accordera aussi la fermeté. izobaha ugushikama. Nous sommes le Seigneur. Turashimira cyane umwami niwe areza igikorwa ciwe, Et avec victoire. kandi mu ntsinzi mumwe wese muri twebwe turizera kandi turakira, turashimira umwami ku bw'ibyo. Nashaka Un verset dans Éphésiens. gusoma umurongo wo mu Banyefeso 2 umurongo wa 10, Abanyefeso 2:10, Éphésiens 2, verset 10. Abanyefeso 2 umurongo wa 10, Éphésiens 2, verset 10. Abanyefeso 2 umurongo wa 10. Hano haranditse Car nous sommes son ouvrage. ngo kuko turi biremwa C'est à lui byayo, que nous appartenons, étant twaremewe son muri ouvrage, Kristo étant son Yesu, ouvrage, ngo créé en ngo Jésus-Christ. twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza ibyo Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. En elle. Car nous sommes son ouvrage. Son Kuko turi biremwa byayo, turi igikorwa cyayo. frères et sœurs. Bene data bashiki banje, À Tite, Paul écrit kuri Tito Pawulo arandika ngo c'est donné umwami wenyine ubwiwe pour se créer un peuple qui lui a yitanze kugira ngo yiremere ubwoko bwiwe yiharije bufise ishaka ryo gukora ibikorwa byiza. 2, verset 14. Tito 2:14. Umuntu umwe arashobora kuvuga ati ego Vous devant mwebwe imbere faites des bonnes œuvres. mukora ibikorwa byiza. Non. Oya, Le Seigneur veut utiliser umwami ashaka gukoresha ashaka wewe, ashaka mu wese muri twebwe, aussi qui est connecté. namwe abari ku murongo. Umwami ashaka kudukoresha twese. Et de quelles œuvres il s'agit? Mbega bijye nibiye bikorwa? Umwami yaravuze ngo ibikorwa nkora Vous les ferez. namwe muzobikora. Le Seigneur dit, il dit clairement de quelles Ara- œuvres ara- il s'agit. aravuga ibikorwa ibyo ari byo. Bari bamubajije ikibazo Qu'est-ce qui est écrit ici? byanditswe hano. Est-ce que nous devons attendre pour ces œuvres? Mbega dutegerezwa A déjà kurodera préparé les œuvres. ibyo bikorwa cyangwa umwami yamaze kudutegurira ibyo bikorwa ngo tubigenderemo? Hano handitswe yuko Préparé. yamaze kubitegura ibyo ibikorwa Imana yagenye imbere Celui qui croit. kera. Igisabwa gusa ni uwizera. Muri Yohana haravuga ngo uwizera azokora ibikorwa nkora, Et encore de plus grand. akore n'ibisumba ibyo. Yohana 14 Écrit dans Marc 16, du verset 12. 17. Muri Mariko naho haranditswe hariya Les prophètes, aux prophètes, ces miracles suivront. Et qu'il était ngo mbega handitse ngo ibyo bitangaza bizokurikira abahanuzi. Mbega ngo ibyo bitangaza ngo bizokurikira mwene data Branham cyangwa umuvugabutumwa? Oya, ces signes et prodiges ni ibi bimenyetso n'ibitangaza bizokurikira abizera. en mon nom. Mu izina ryanje Ils chasseront des démons. bazirukana abadayimoni, Imposeront les mains aux malades. bazoshira ibiganza ku bagwayi n'ibindi. Bien mes frères et sœurs. Mbere data n'abashiki banje, Mais cela est lié à la foi. ariko ibyo bifatanye no kwizera. Et prends-le au mot. Mufatire ku ijambo, niko Crois twaririmbye. chaque promesse. Izere buri sezerano, ufatire Imana ku ijambo. Est-ce que nous pouvons prendre Dieu au mot quand nous donnons des paroles? Est-ce que nous pouvons prendre Dieu au mot? Mbega turashobora gufatira Imana ku ijambo, Ou bien est-ce que nous avons encore une liste? canke Non. Oui, je crois, tu- Seigneur. turavuga ngo J'ai encore ma liste. ngo ndizera mwami, ariko ndafite urutonde rwanje hano. Ibi byose nibyo bisabwa, utegerezwa kubikora muri jewe. Alors je pourrais Aho rero avoir la ndaza kwizera ijambo ryawe mu nyuma, que les œuvres inyuma y'uko sont déjà prévues à l'avance. ibikorwa byaremwe imbere y'igihe ngo Le Seigneur ubikore. ne cherche personne Umwami ntarondera pour lui prescrire ce qu'il doit faire. abantu bamubwira ibyo ategerezwa gukora, ariko arondera abantu bamufatira ku ijambo,
bavuga ngo nimba byanditse uku que ces signes accompagnent ko ibimenyetso bizokurikira abizera qu'elle puisse me suivre. aho rero binkurikira kuko ndizera ijambo ryawe. Nous voulons turashaka aller dans l'examen de notre conscience. tugomba kwiraba mu mutimanama Nous wacu, sommes venus ici aujourd'hui. mbega twaje dufite iyihe ntumbero uyu munsi. Ceux qui sont connectés. Rero n'abari ku murongo, Sommes-nous venus et dire Seigneur, mbega Seigneur, twaje ngo tuvuge ati mwami, nous voulons recevoir un bon enseignement, turashaka guhabwa inyigisho nziza, vivre une belle expérience avec toi. tubigire umwimenyerezo mwiza nawe, Ou bien alors nous disons canke tuvuga à ngo la maison, oui, c'est une belle prédication aujourd'hui. cyangwa tukavuga ngo bwari ubutumwa bwiza, Faisons un repas de midi, hanyuma tukirira bya saa sita, un après-midi agréable. Ou bien alors hanyuma tukagira umuhingamo, un désir que et ceux qui sont canke connectés pour dufise icifuzo cyo gukorera umwami, avec un désir profond. hamwe n'icifuzo c'ibwina mu mutima cyo gukorera umwami, Nous sommes ton ouvrage. tukavuga ngo turi ibiremwa byawe mwami, nshaka kugukorera. Accorde-moi aujourd'hui la Ume uyu munsi inkomezi pour te servir. kugira pour que ngo ici, les signes puissent me suivre. ibimenyetso bishobore kunkurikira, nshobore kwemera nemange nature ko ndi cabona c'ivyo uri kurakora. Le Seigneur Umwami nous a accordé sa parole yaduhaye ijambo ryiwe, et cela est écrit depuis kandi 2000 ans. ivyanditswe guhera imyaka 2000. Muri kino gihe La parole va s'accomplir iri jambo rizosohoza la croix. mu bagizera, kandi Et nous croyons twizera ijambo ryiwe, twizera Imana yacu nous a accordé sa parole. yaduhaye ijambo ryayo. Laissez-moi demander, Reka mbaze, avons-nous un Dieu aujourd'hui qui sauve les pécheurs? mbega turacafise Imana uyu munsi ikiza abanyabyaha? Avons-nous le Dieu encore aujourd'hui? Mbega turacafise Imana ikiza ingwara? Amen. Avons-nous le Dieu Mbega turafise Imana aujourd'hui encore délivre les liés? uyu munsi ikibohora ababoshe? Amen. Avons-nous le Dieu Mbega turacafise Imana uyu munsi ibatiza mu mwemu no mu muriro? Amen. sommes-nous son ouvrage? Mbega Amen. turi ibiremwa byayo? Amen. Croyons-nous chaque parole? Mbega turizera buri jambo uko ryanditse? Amen. Amen. Est-ce que les miracles nous suivent? Mbega ibimenyetso biradukurikira bizera? Amen. Nous voulons nous lever Aho rero turashaka guhaguruka, et remettre hanyuma au Seigneur. iri koraniro turihe umwami. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Mana mwami ushobora byose, turagushimira turi hamwe kubw'ijambo ryawe que tu as placé dans notre temps iryo washize mu gihe cyacu, encore de manière nouvelle sur le chandelier. Nous sommes ugasubiza guterekwa matara. Turacari muri ya nyigisho nyene, muri kwa guhishurirwa nyene uko byari bimeze ku ntango. Wemeye ko ijambo ryawe nous l'avons reçu dans la natwe twaryakiriye mu kwizera, turi ibiremwa byawe et nous croyons kandi turizera que tu achèveras yuko ton œuvre, uzoheraheza igikorwa cyawe mu ntsinzi ikomeye. Turizera que par l'Église biciye ku ishengero achèvera ko ton œuvre, uzoheraheza igikorwa cyawe muri kino gihe. et que tu as déjà à l'avance tout prévu Byose wabigenye imbere y'igihe kugira ngo bibe. à ta disposition. Turi ku ruhande rwawe, turakwishikanira, turagusabye mwami, Accorde-nous la force, uduhe inkomezi, produire-nous la force, ureme muri twebwe ukwizera, tuguhimbare, que nous suivions chaque parole qui est Tu- adressée. tukurikirane ijambo ryose tubwiwe, wemeze ijambo ryawe kugira ngo ntitugende uko twaje hano, Mais que nous puissions rendre témoin ariko dushobore gushinga intahe de ce que tu as fait aujourd'hui en nous. ku byo wakoze muri twebwe uyu munsi. Que tu puisses nous bénir Ushobore kuduhezagira et confirmer ta parole. kandi wemeze ijambo ryawe. Turagushimira ku bw'ibyo mu izina rya Yesu. Amen. Chantons croix seulement. Turaririmba ngo izere gusa, izere gusa.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ich habe im Stillen doch gehofft, dass einer von den Brüdern J'ai espéré dans mon cœur nizigiye umutima wanje yuko umwe muri bene data yokwegera imbere kugira ngo atange ijambo ry'umwami naho yoba ari ntahe gusa. Murabizi yuko les témoignages intahe sont nécessaires. nazo zirakwiriye. La parole, elle est prêchée. Ijambo riravugwa, Font l'expérience de ce qui abantu présente. bakagira umwimenyerezo ku byerekanywe mu butumwa bwavuzwe mu ijambo ry'Imana, hanyuma bagashinga intahe Vécu et ibyo babayemwo, bagiramo umwimenyerezo. Ibyo gusa biri muri ibyo uko bigenda. Nta kintu où l'on a ciza mu ikoraniro nko kuguma twumva mu buryo bushasha intahe z'ibyo Imana yakoze. c'est ce que nous voulons devenir. Ico nico tugomba kuba. Il a fait il y a 30 Ibyo yakoze izi imyaka 30, 40, 20 bien byari byiza. en ont témoigné peut-être même Abandi nous-mêmes. babishinze intahe na twebwe turimwo, ariko intahe za vuba Sont toujours zikiri zishasha zama ari nziza kurusha. soir dernier, Murabizi ku gatatu ku mugoroba frère mwene data Reinhold Illing nous a Illing brièvement transmis des salutations yaduhaye intasho ziva muri Pologne. en Suisse. J'ai Muri entendu Suisse beaucoup numvise plus de choses de la part ibintu byinshi kuri mwene data yamuherekeza. Nous espérons vraiment Turizigira mu by'ukuri yuko Imana une marche triomphale. izotanguza urugendo rw'intsinzi ku bw'ukuri hamwe n'ukuri Dans la vérité. kandi mu kuri. Et nous savons que Dieu recevra ce qui lui revient. Turabizi ko Imana izoronka ibyo ifitiye uburenganzira. Namwe mwarahezagiwe ndabizi, Et je l'ai entendu. narabyumvise izirici abantu bambwiye. Je vais vous dire ce qu'ils m'ont dit. Ngomba au service des kubabwira ibyo bambwiye imbere y'igikorane. très fatigués. Nari ndushe cyane, hariyo abantu bavuga ukuri mu buryo butumbereye bakuri mu maso Réellement. mu by'ukuri. Et certains m'ont dit, Bamwe barambwiye ati mweta Frank tu as vraiment mauvaise mine. ati ugaragara nabi. Abandi barambwira ati urarushe cyane. Genre là, Misi yose abantu bameze nk'uko dans cette direction. Et cela muri ayo merekezo, ne m'a pas réconforté. kandi ibyo ntibyampumurije, ariko nenda bizi ko bariko bavuga ukuri. Nous, Ariko iyo tugwana tuba tugwanira ukuri. tout à l'heure, je me disais, frère Branham, Nariko ndibwira muri ako kanya mwene Branham canke Yohana Umubatizi canke umuhanuzi Eliya n'abandi avait la belle vie. barafite ubuzima bwiza. L'un pouvait se retirer dans le Umwe désert yashaka kwikuramwo akigira mu et bugaragwa, apparaître hanyuma quand l'esprit de agaseruka iyo mwe mu w'Imana yaba abishaka. Dieu. Un autre allait chasser au pays. Uwundi yaragenda akihigira canke akaja kuroba igihe yumva ko ari byo akeneye. Et d'autres faisaient aussi N'abandi nabo bakora pendant leur temps ibyo bashaka mu mwanya wabo wo kwidegembya. appliquer ce mot aux serviteurs de Dieu. Ngomba gukoresha iryo jambo ku bakozi b'Imana. Ikibazo nico kumenya nimba umukozi w'Imana aba afise umwanya wo kwidegembya, nimba afise uburenganzira bwo kuwogira, nimba afise uburenganzira bwo gufata ibiruhuko, nimba afise uburenganzira bwo kuja mu kiruhuko. Muri Amerika C'est réellement ivyo mu by'ukuri byarabaye. une grande pancarte Icapa kinini clouée de cyari kimanitse imbere y'umuryango comme ici chez nous. gikozwe mu biti kuko bimeze iwacu. Hari handitse ngo umupasiteri ari mu biruhuko, umwungere Est en vacances. yagiye mu biruhuko, amakoraniro ntaza kuba yahagaritswe. Et un chanteur Hanyuma umuririmbyi afise impano abona ico kintu, hanyuma ubwo nyene aca yandika indirimbo kuri ivyo abifatira ku Mana.
You find God always ngo dusanga imana iminsi yose mu rugo, iminsi yose dusanga imana mu rugo, ntigera ifata ibiruhuko, ntiyigera igenda mu biruhuko, iminsi yose turashobora kuyironka. composé 4 uwo muntu yanditse ibitero 4 agomba asubiramwo mw'iyo ndirimbo, aravuga ngo nimba pasiteri wawe ari mu biruhuko uzosanga imana yawe iwawe, iminsi yose uhindukirire imana. qui sont inspirés par uko niko abantu iyo bahumekewe n'imana bakora, hanyuma bakandika indirimbo. Byari ibitero byiza cyane, nakunda kumviriza iyo ndirimbo, ariko ikibazo kwari kumenya nimba ariko iminsi yose ibyo nyuma byaba byemewe. Igihe bambwiye yuko ntegereza gufata ibiruhuko canke nkaruka ndishura, ati ndabigusezeraniye nzobikora nta nkeka. et ce directement Hanyuma au bord de la mer. ni neza neza hajya hakurya ku nkombe y'ikiyaga. Au bord de la mer. Abantu iyo bumva ngo ku nkombe y'ikiyaga baca babaza mu buryo busanzwe, ushaka kugenda hehe? Au bord de la mer cristal. Ndayishura ati hariya ku nkombe y'ikiyaga cy'ibiyo. Aho rero barasoba bakandaba, hanyuma ku byo ndiko ndavuga ngo ku nkombe y'ikiyaga cy'ibirahuri. L'intention. Gusa uyu mugoroba nashaka gusa kumviriza. Est-ce que vous pouvez me croire? Mbega murashaka kunyizera? Oui. Yego, nanjye ndafite uburenganzira bwo kumviriza ijambo ry'Imana. Je ne fais pas que prêcher tout. Nguma gusa ndarivuga igihe cyose. Tout d'abord, Ubwa mbere j'aimerais savoir si nokunze kumenya nimba hari ikibazo kiri hagati muri twebwe. a-t-il. Mbega ho bariho umuntu afite ikibazo cya Bibiliya, Alors levez la main, rero mutariki iki kiganza que je le sache. kugira ngo tubimenye. Qui d'autre? Umwe uwundi Bien. ni byiza. Je vous demande Hanyuma si des frères, ndabasaba nimba bene data mpereye kuri mwene data Rusi frères, hamwe n'abandi bose, une parole ou niba bafise ijambo canke intahe bashaka gusangiza, ntimukekeranye ikibazo ni ikihe. Abikorero ba 2:10 verset 6. umurongo wa 6. Und Ai-je le verset correct? Oui. Mbega afite umurongo nyawo nivyo. Abikorero ba 2:10 ngo kandi twiteguye guhana ubutumva bwose aho mwebwe muzogirira ukumva gushitse. Intégralité. Et c'est bien la question. Mbega iki nico kibazo? C'est bien la question. Nico kibazo. Il s'agit donc de la question de l'ordre de l'Église. Rero bijanye no kuba ni ikibazo ca gahunda mw'ishengero, L'ordre de l'Église, gahunda mw'ishengero de la ya Bibiliya, discipline indero, et l'ordre dans l'Assemblée. gahunda mw'ikoraniro mu buryo bwa Bibiliya. Peu de temps Nogira akanya gato pour trouver les passages bibliques. kugira ngo ndonke imirongo y'ivyanditswe ihuza n'ibi, Les passages bibliques. imirongo ikwiriye y'ivyanditswe. Ubwo nk'akarorero muri Matayo 18 umwami wenyine ubwiwe aratanga amerekezo ku bitegerezwa gukorwa Une exhortation hamwe à laquelle ni Paul no guhanura ibyo Pawulo aca afatirako, ibyo nta nkeka abifatirako hano mu bikorero ba mbere 5. nous verrons ensuite Hanyuma turaza kuraba nimba ibyo bifatana le cas. n'ibyo, birashoboka ko ari ibyo nyene. Muri 18, Matayo il est écrit 18 au verset haranditswe ku murongo 15. wa 15 Si ton frère a péché, ngo mugenzawe le trouver et reprends-le, niyakugirira nabi toi et lui seul. ugende muhishuke mwihereranye, Gagner niyakumvira frère. uzoba wigaruriye mugenzawe. Aus diesem Wort geht schon ganz Ces paroles indiquent clairement Aya majambo avuga mu buryo butomoye qu'il a fait quelque chose yuko yakoze ikintu qui le perdrait. kizotuma ahona. Il doit donc y avoir une Hategerezwa kuba habaye uguhonyanga ijambo qui entraîne une ry'Imana, ivyo bigakwega ugutsindwa n'urubanza, la condamnation. kandi ugutsindwa n'urubanza bikwega igihano. Il ne peut donc Rero s'agir ntibishobora kuba ari ikintu cyo kuba un visage de travers. umuntu akoze umuntu biravuga ko umuntu akeneye gukankamirwa Levé du lit. kubera yuko yabyutse nabi, yabyutse neza canke nabi, ariko avuga yuko ngo aba yakoze igikorwa cyo gutsindishwa, ikintu gitsindishwa nk'icaha
biciye ku ijambo ry'Imana. Aho rero umuntu nk'uyo ategerezwa gukarigwa. Umurongo wa 15 arabanya akavuga ngo mugenzi wawe mu gifaransa ngo yakoze icyaha ngo ugende umusange umwihanize muri mwenyene ngo niyakumviriza uzoba wigaruriye mwene so. Umurongo wa 13 ariko natakumvira ujane umwe canke babiri kugira ngo ijambo ryose rize riringanizwe bivuye mu kanwa k'ibyabona bibiri canke bitatu. Umurongo wa 17 ngo natabumvira ujane umwe natabumvira ubwire ishengero niyanka kumvira ishengero naryo kuri wewe azoba nk'umunyamahanga n'umutoza kori. Nous n'avons peut-être pas encore suffisamment souligné et mis en évidence kumbure ntiturashimika ngo twerekane neza ico gice de l'assemblée locale mu ikoraniro ry'akarere mu gihe twategerezwa kuba twarabikoze. Kumbure sinabikoze kubera yuko ivyo sivyo nahawe ko igikorwa narabwiwe mu buryo bwumvikana ngo ntugashinge amashengero y'uturere. Je sindi umwungere wari no shengero ry'akarere. Ndashobora gukorana n'aba bene data turi hamwe, ariko igikorwa canje gahunda nahawe ni kugenda mu gisagara no mu kindi kugira ngo mvuge ijambo ry'Imana kandi ngabure ibifungurwa byabitswe. Twaramaze kubivuga mu buryo butomoye hano, kumbure si nko mu mezi 2 cyangwa 3 aheze, ariko nankeka ni nko mu myaka 2 cyangwa 3 iheze bagoma bambaza umwanya wose ngo ego ariko tubwire dutegerezwa gukora gute mu ikoraniro ry'akarere. Ngategerezwa misi se kwishura ikintu kimwe ngo munyihanganire ico sigikorwa canje kandi nzokwirinda kwinjira mu gikorwa kitari gwanje igihe bijanye no kuvuga ijambo ry'ubuhanuzi, inama y'Imana, ibintu byose biba bigezweho muri gahunda y'Imana. Ico ni kintu n'ibintu gusa Imana yampaye, n'ibintu Imana yampaye mu buryo butombereye, ntakeneye kugira ico ntereramwo. Igihe bijanye no kubaka ishengero ry'akarere, isengesho ni Imana ikangure abene data basanzwe bari muri iryo, hanyuma bashobore gusa kuja ku ruhande rw'Imana, hanyuma bareke bakore biteguye gukora ukugomba kwabo bwite, ariko bakore ukugomba kw'Imana. Imana yo izokwitwarika ibisigaye. Negerezwa kuvuga yuko ibintu birabishengero ry'akarere bindi by'ukuri ku mutima, kandi nifuza by'ukuri ko ikoraniro ry'akarere rishingiye kuri Bibiliya kandi rigakora mu buryo bwiza, rishobora kuvuka muri kino kibanza hamwe n'ubukozi bwose n'ubusuku n'abakuru b'ishengero, abadiakoni n'ibintu byose bihuje na Bibiliya. Mwese mbega ibyo murahuza nabyo, muremeranya nabyo, bitegerezwa gutangurira hano. Ariko kuko nabivuze, hariho abantu bafise uburimbi aho bagarukira. Nk'akarorero, Paulo yaranditse ahantu hamwe aravuga ngo ndashimira Imana yuko atarumwe nabatije kiretse umuryango wa Nikora, kuko Imana itandungitse kugira ngo mbatize, ariko kugira ngo mvuge ubutumwa bwiza.
Abikorinto ba mbere 1:14 gushika kwa 17. Hariho abantu bahamagawe n'Imana ngo bakore ubukozi butumbereye, kandi ibyo Imana ikabibambika, kandi Imana ikabarongoza mu byumviro byabo bice kuri mwe mu wayo mu merekezo y'Imana. Nta wundi muntu yoshobora gufata iyo nzira, ntagire uwundi muntu ashobora kuba yo kwemanga ico gikorwa, ngo ntibishobora kwigishwa ivyo ngo bishobore kumenyeshwa umuntu, ariko bitegerezwa kuba bitanzwe bivuye ku Mana. Kandi ibyo ni navyo twumvise kuri mwene data Branham. Muribuka iyerekwa ryo yagize, canke yoba ari uwundi muntu yoba yarigize, yoba ari Junior Jackson, yabonye umuntu ariko agendera ku ifarasi yera, hanyuma haza n'uwundi yashaka gusurika mwene data Branham ngo nawe yurire atware. Mwene data Branham aravuga mu gusobanura ivyo, akavuga ngo nta muntu n'umwe afise uburenganzira bwo gukora ivyo kireka yashizweho n'Imana ku bw'ibyo, kandi birangaho iherezo n'iryo. Umuntu yabishaka ntiyabishoboye, kandi warungitswe n'Imana nawe yibandanirije igikorwa ciwe. Hanyuma hagati mu ikoraniro mu shengero ry'akarere hariho abakuru b'ishengero, abafise impano zitandukanye, umwe kugira ngo yihanize, uwundi ngo yigishe. Naho harimwo ugutandukana kwabyo, biba bikwiriye, kuko ibikenewe hamwe n'ibikorwa mu ishengero ry'akarere biba ni nyamukuru cyane gusumba mu ikoraniro ry'ivugabutumwa. Iyo mvuze ibyo uyu munsi hano, ndiko ndabyumvira koko. Iyo mbwira abantu 10,000 mu ikoraniro rimwe, nta kibazo na kimwe mba nzi muri abo bantu 10,000. Ariko niyo mvugiye mu bantu 100, kumbure nomenya ibibazo byabo bose 100 canke bya 10 gusa, ariko nobimenya. Ndashobora rero gukora igikorwa canje, ubukozi bwanje, atamyitwarariko mfise, numva ko ndemerewe canke ko ndiko ndazibigwa mu gikorwa canje. Rero igikorwa cacu nyamukuru uyu mugoroba ni, kandi ivyo rero vyatewe n'ikibazo, nuko Imana hano hagati muri twebwe, guhera mu bikoresho ibyo dufise, igira ikintu ikore ikintu, kandi umuntu wese abe afise umutima ukunze kuri bose, umwe wese ashigikire abandi bose, kandi umwe wese amenye yuko uwundi ahagaranye nawe kandi bari kumwe, amuhagarikiye, ivyo bidakeneye gushimikwako. Mwene data Rusi, ndabikubwiriye hano imbere, ntiwizere yuko hoba hari umuntu n'umwe hano mu ikoraniro atafise umutima ukunze kubikuraba, yoba akugwanya. Ico cyumviro kigwanye kivuye kuri Satani, widegembye kuri ico kintu, uzobona yuko ibintu bizoja imbere ufashijwe n'Imana. Vuga amina. Wavyumvise mwese? Abandi bose babwiye amina irindi rimwe, mu musome uvuga irindi rimwe. Ibi birashobora gushika. Narabivuze, ndabivuze gusa kubera yuko mwene data mukundwa narakumvise hano akanya, igihe nariko ndavuga ivyo hoba ari kuniha canke ari kusuza umutima. Oya, ivyo ntibikwiye gusubira kuba. Turakundana urukundo rw'Imana uko nyine tumeze. Ngo basabe bose, na jewe ubwanje ndimwo, natwe abari hano imbere turimwo, twarasomye turi hamwe Zaburi 139, kandi ngaho hariho umurongo w'igitangaza nashaka kuwusoma, ntegerezwa kuwusoma oyo kugira ngo shimike.
cette chose. nshimiki kuri iki kintu ni umurongo wa 15 zaburi 109 umurongo wa 5 15. Lorsque dans le noir j'ai été formé, tissé dans les... urukanka rw'umubiri wanje ntiwaruhishwa hamwe naremegwa mu mpisho hamwe naremesherezwa ubwenge ibwina mu isi. nta n'umwe muri twebwe muri twebwe yaranyegejwe mu maso y'Imana. Imana yatugize nyine nk'uko turi, kandi nk'uko Imana yatwemeye muri Kristo niko twemerana bamwe ku bandi muri Yesu Kristo umwami wacu. Abaroma 15:7. Singendeye abene tutangomba kubanza guhindura gusubire kubagira irindi shusho, ariko nyine abo kubaha nkahicubahiro nkabemera nk'uko nyine bari. Amen. Kandi ibyo bikwiriye kuba uko nyine gusa kugira ngo tujye imbere tujyanye n'umwami. Nk'uko tudashobora guhindura ikintu na kimwe nyine dusa ku mubiri canke ku burebure ku bunini ku mwene izuru rimeze, ibyo ari byo byose ikintu conyene icyo dushobora twese kuba dufise ko uko tubikorako n'ibiro tugira, ariko ibyo ntitubigira nk'ibintu nyamukuru, bijanye no kuba n'ikindi kintu. Hano bijanye no kuba ata muntu n'umwe tugomba gusubira kumenya mu mubiri, ariko tukabamenya mu mwebwe. Abikorero ba 2:5-16 Paulo yaranditse aravuga ngo nubwo twamenye Kristo mu mubiri, ego nimwibaze gato, hariho ngaho abene data Yohana, Petero n'abandi, hanyuma ugutera ibuye umwami wacu, nkaho gutera ibuye umwami wacu aho yariko ararwanira i Getsemane, abona intuguta itemba n'ibigundu by'amaraso, babonye umwami wacu ari mu mubiri ariko aragwana. Ariko ndabibabwira, inyuma yo kuzuka bariye basangirana nawe, banywera hamwe nawe, ariko ntibari baciyumvira kuri ya mibabaro yiwe. Babona uwanesheje w'Igorogota, babona umwami yazutse, uwanesheje urupfu, anesha kuzimu, asambura Satani, hanyuma akaba aba hagati muri bo. Nico gituma Paulo yaravuze ngo nubwo twamenye Kristo mu mubiri, niba twaramubonye mu bumuntu bwiwe, ubuho ntitukimumenya muri ubwo buryo. Nako bimeze kuri twebwe twese. Nimba dushaka ko Imana ihabwa ibyo ifitiye uburenganzira, dutegerezwa kuyibihera uburyo. Twese turabizi neza uko tubona ibintu hano ku isi, ariko twebwe gusa abakora hano imyaka 10 mu kibanza kimwe, ingene imico yacu itandukanye twese ko turi batatu. Yego nimwibaze gatonyi, mwenda Tarusi mwiyumvire gatonyi, raba ingene mweta Frank yategerezwa kumera. Ariko ibyo duce bitanga iki? Hanyuma nimwibaze mweta Frank nawe akavuga ngo yego raba ingene Rusi yategerezwa kumera. Hanyuma ubaze mweta Schmidt nawe akavuga ngo raba ingene mweta Rusi yategerezwa na mweta Frank bategerezwa kumera. Rero kuri mweta Schmidt byose biba bimeze neza, ivyo ntibishoboka. Mweta Schmidt ategerezwa kumera nk'uko ameze, nta kintu na kimwe mfite cyo kumugayako. Mweta Rusi nawe ategerezwa kumera neza nk'uko nyene ameze. Sinzi n'icyo nashobora kumugayako. Kubindaba nanje ni gute nokoresha rero ikindi gipimo? Ntegerezwa kumera nk'uko meze, nibyo gusa. Kandi ivyo bifite agaciro kuri twese, kuri bene data bose n'abashiki bacu bose. Dutegerezwa kubahana bamwe ku bandi mu rukundo rw'Imana, kandi twemerane nk'uko turi. Kugira ngo tugaruke ku kibazo hamwe no kuri wa murongo wo muri Mateyo 18 hano, nibyo
appartient vraiment umuntu mu by'ukuri nimba ari mu ishengero ry'Imana nzima et qu'il a été hanyuma baptisé akaba dans le corps yarabatijwe muri mwemu kugira ngo abe mu mubiri w'umwami, une faute ariko agakora ikosa et refuse akaca yanka kumviriza cyangwa kwemera ijambo ryo kumuhanura riva ku mwene data, hanyuma abene data babiri bagakurikira bakamubwira cya kintu nyene, hanyuma ibyo ntibigire ikintu bikora, aho rero ategerezwa kubwirwa imbere y'ishengero nimba abaye akiri buzima, kuko kenshi ko bikunda kuba umuntu yafashe amerekezo mabi a peu de chance de revenir aba afise amahirwe make yo kugaruka, à moins qu'il ne kiretse revienne au point agarutse du départ, aho là yatanguriye, où les choses aho ont ibintu commencé. biba byatanguriye. En chemin, il ne parvient Mu pas nzira à redresser la barre. ntazigera ashobora gukuraho iyo bariyeri, On dit cela. ava mu muzingi. Mwene data Branham nawe yavuga ibintu nk'ibyo, akavuga ngo mutegerezwa kugaruka, mukagaruka muhereye aho mwatanguriye. Parler aujourd'hui à quelqu'un, Ariko uyu munsi vugisha umuntu kuri gahunda yo mu ishengero, si vous dites simplement à uvuze gusa ukabwira uwo muntu, que nous ne devons ukabwira abo bantu ati ntibikwiye yuko duheba gukoranira hamwe, baradutwenga elles disent bakavuga ngo quoi les iki assemblées ikoraniro, je sens beaucoup mieux. oh niyumva neza meze neza iwanje mu rugo. Iyo ni mwe mu ya antikristo C'est sous une apparence pieuse. iba ije mu ishusho isa n'iyubaha Imana kandi ibiri ku nzira yo guhona. L'Esprit de Dieu mwe mu Imana azama misi yose ahuza n'ijambo ry'Imana, kandi azokwegera abantu kuguhoza nabo n'ijambo ry'Imana mu bintu byose. si quelqu'un s'attend Umuntu arindiriye yuko Imana ainsi avec lui ijana uko nawe dans ses voies, mu non. nzira ziwe, oya kandi oya. Pourquoi est-il écrit Kubera iki handitse ngo bahevye inzira igororotse, Petero wa kabiri 15 biranditse. Qu'ont-ils fait? Bace bagira iki? Ils cherchent des enseignants. Baca barondera abigisha bababwira ibibanezereza. Ici aussi. Na hano naho muri kino kibanza, Si l'on avait agi conformément, iyo aba twakoze nk'uko bihuje na Bibiliya, l'assemblée serait encore aujourd'hui intacte. ishengero ryobaye uyu munsi ritigeze rikorwa ko atakintu na kimwe atakivuyemo, Doit venir. kandi igihe gitegerezwa gushika kandi kizoza, Où Dieu recevra aho Imana izohabwa ibyo ifite uburenganzira mu ishengero ry'akarere. croit en l'existence des assemblées locales. Ndizera ko amashengero y'akarere ategerezwa kubaho. Pawulo A écrit, yaranditse a adressé ses épîtres aux assemblées yandikira locales. amakete ayo mashengero y'uturere, Efeso, Ikorinto n'andi. Hariho amashengero y'akarere ahantu hose, kandi yari ya Bibiliya gusa. Itandukaniro Ce n'est pas pour nuko jewe simfise igikorwa cyo kuja gushinga amashengero y'akarere mu bindi bisagara, kuko aho mpangayikisha cyane, byaba ari byinshi byo gukora. Ntisi gahunda yanje, igikorwa canje, Imana ibyo umwami arabizi ibyo yavuze ibikwiriye ko nkora. mais Ariko tous ceux qui vraiment ne sont pas prêts à abantu bose batiteguriye kumviriza, ne croyez pas ntibizera qu'il soit possible de se détacher, ko bishoboka kwikura, de tout abandonner, guheba et byose, ensuite hanyuma ukiyumvira, se détacher, bakiyumvira yuko continuellement bashobora appartenir kwikura kuri byose ngo bakabandanya gusa bari mu ishengero ry'Imana nzima bagikwiye. Ibyo ntibishoboka. Imana des assemblées locales, irafise amakoraniro y'akarere, Imana une église irafise ishengero muri rusangi imisi yose. biblique. Ibyo biri muri gahunda ka Bibiliya, kandi abo bose bari mu ishengero, À l'église, mu ishengero ry'Imana nzima, si soumettront, bategerezwa kugamburuka, bategerezwa kugamburukira gahunda y'ishengero. Ntihaba harimo kugaragariza muri bo, kuko niba twacitse igice gikomeye cy'ibyo bintu, ni gute twoshobora guhindukira tugahanga ikintu dufisemwo umugabane? Ubwami
serait alors divisé. bw'imana bwoca rero bugabugwa, Pourrait en aucun cas. ntibwoshobora na gatonyi kuguma buhagaze. Rero L'ordre biblique est gahunda ya bibiliya ni le suivant. ikurikira: umuntu nimba akoze ikosa, Cela ne doit pas être porté devant ibyo ntibigomba kujanwa imbere y'akarere kose, ariko ni ubwa mbere ni uwo mwene data uwa mbere yamubonye, niwo wa mbere bategereza kubanza kumuvugisha. Hanyuma ibyo nk'uko Pawulo wacu bisobanura mu nyuma muri Bigalatiya 6:1 ngo umutima w'ubugwaneza. Naho important de savoir. birakwiye kumenya ingene ukwiye kuvugisha abantu. S'il n'écoute pas, Atumvirije, le frère prend avec lui. umwene data arafata uwundi umwe cyangwa abandi babiri, n'ubundi abandi atumvirije, ibyo bintu niho bitwagwa imbere y'ishengero. Rero biranditse muri Matayo 18:17 ngo kuri mwebwe azababere nk'umutoza kori canke nk'umupagani, Non, ne peut kuko mu mutima wiwe Imana détourne de sa parole. umutima wiwe umuntu ntashobora kwemera Imana nimba ateye umugongo ijambo ryayo akariheba. Rero dutegerezwa gushira ibyo kubishiramwo mu migenderanire n'ibyanditswe mu Bikorino ba kabiri 10, 6 hamwe n'umurongo duhejeje gusoma, Et aussi, kandi hamwe no wo mu Bikorino ba mbere 5. ici dans 2 Corinthiens 10, Hano mu Bikorino ba kabiri 10 haranditse ku murongo wa 4 car les armes ngo kuko avec lesquelles nous combattons, ibigwanishwa by'intambara yacu atari ibyo mu buryo bw'umubiri, elles sont puissantes ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi par le moyen de Dieu pour bwo percer des forteresses. gushingura akarimbi, Par elles, dushingura des raisonnements. impari Verset 5. Et toute forteresse élevée n'igishizwe contre la hejuru connaissance cose de Dieu, kihashiriwe kugwanya kumenya Imana, dufata miri ibyiyumvigwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. verset 6. Et Umurongo wa nous 6 ngo kandi twiteguye guhana ubutumva bwose c'est que votre obéissance aho sera mwebwe muzogirira ukumva gushitse. Si vous lisez le dernier chapitre de Musomye icete cya nyuma cyo mu Baroma, icete cy'Abaroma, Roma 13:3, aravuga ngo Imana yashiriyeho l'obéissance de la parole, kuzana ukumvira kuva mu kwizera mu banyamahanga. Aho rero mugende kuri ino jambo rihuza neza no mu Bikorino ba mbere 5. un jeune homme Hari umusore yabana avec sa avec sa mère, avec la yabana na nyina wiwe, yabana n'umugore umugore wa se wiwe. Ibyo byahanishwa igihano cy'urupfu mu mateko ya Mose, kwari kurongorana ari umuryango umwe. Rero hakabaho umusore yatwaye umugore wa se wiwe nk'umugore, hanyuma akareka ngo ntabwirwe nyine akwiye kwitwara n'umuntu n'umwe. Hanyuma Pawulo akavuga mu Bikorino ba mbere 5:5 ngo umuntu nk'uyo tumuhaye Satani. Biranditse neza ku murongo wa 2 ngo mwuzuye ubwibone, ngo kandi ntimwababaye kugira ngo uwakoze icyaha muri mwebwe akugwe muri mwebwe. Nimba yaragabishijwe agasora akagabishwa, hanyuma ibyo bigashika n'imbere y'ikoraniro, hanyuma hakaba gonyanga ijambo ry'Imana, aho rero gahunda itegerezwa kugarukanwa mu nzu y'Imana. Imana ni Imana ya gahunda. Ibyo ntibishobora kumera uko mu nzu y'Imana. Rero nimba mubandanje gusoma igice cyose haranditswe hano, murashobora kubisoma name ku murongo wa 5. Kandi turabibona ngo gwa Satani umeze atyo kugira ngo umubiri wiwe uranduke, ubugingo bwiwe buze burokoka ku munsi w'Umwami Yesu. Yari umuntu yabatijwe muri mwemu, kandi uwo mwemu yategerezwa kumukiza ku munsi wa Yesu Kristo, kuko ntibishoboka yuko mwemu w'Imana ashobora guhona. Rero mwemu yategerezwa gukizwa ku munsi w'Umwami Yesu. Murabe neza yuko ntihanditswe ngo ku munsi w'Umwami. Umunsi w'Umwami ni ikindi kintu, ariko ku munsi w'Umwami Yesu ni umunsi wa Yesu Kristo, igihe azogaruka kugira ngo atware abiwe. Birabandanya
au verset, ku murongo Ja, man kann oui, on peut lire. urashobora gusoma ku murongo w'icenda Je vous ai écrit dans ngo ma lettre nabandikiye muri ca cete de ne pas avoir de relation ko mutivanga avec mutagira imigenderanire n'abasambanyi. Umurongo wa 10, pas d'une manière absolue, ariko sinavuga abasambanyi bo muri iyi si trompeur canke abifuza canke abanyazi ou les idolâtres. canke abasenga ibigirwamana, kuko iyo Autrement, il biba faudrait bityo sortir du monde. mwari mukwiye kuva mu isi. Je vous écris ainsi. Ariko burya nabandikiye ko mutivanga n'uwitwa Vous ne devez avoir ngo ntimukwiye kugira imigenderanire n'umuntu yivuga ko ari mwene data hanyuma akaba ari umusambanyi un trompeur, canke uwifuza un idolâtre, canke uwusenga ibigirwamana canke utukana un ivrogne canke uboregwa ou un voleur. canke umunyazi. N'ayez même pas de Umeze atyo fraternel. no gusangira ntimugasangire nawe. Voici toute une liste. Nguru urutonde rwose hano. Contre quelqu'un Uhuye n'umuntu kuko bimeze hano, qui transgresse uyuhonyanze délibérément la parole de Dieu. abizi abibona ijambo ry'Imana hanyuma Les lois de Dieu. akirengagiza ibyagezwe by'Imana. Comme c'était le cas. Nk'uko uwo musore aho yafashe Devenu vieux ou avieilli. tubivuge nk'aho se we yaba yarashaje yaramaze gusaza, hanyuma agafata umugore wa se wiwe hanyuma akagenda uko agahonyanga ijambo ry'Imana. Cela n'est pas acceptable. Ivyo ntivyemegwa, Être toléré. ivyo ntibishobora kwihanganirwa. La discipline. Mbere no muri ico gihe indero, La correction. ugukosorwa mu ikoraniro ry'Imana byari bigeze ahantu biri ari binyantege nke cyane. Urashobora bashaka kubona ingene abantu baraba ntibarabizera, ariko bari abagarariji ibibazo byinshi byo mu Bikorino, byo mu Bikorino iyo turavye mu Baroma hamwe no mu byete byandikwa Abanyefeso, ivyo byete byo byanditse gutandukanye, byandikwe ukundi. Abantu bashigwa muri urwo rutonde, abanyazi, abasenga ibigwamana n'ibindi byose. Iyo dushizemo ayo majambo yose twabisha mirongo ya Bibiliya, rero tuba tuzi uburemere biba bifise. Hanyuma hakaba hariho abantu bareka byose bikarengana bigaca ku rutaro, hanyuma bagafata ikintu kimwe gusa gisobanuwe nabi. Ariko mbere n'umuntu avuga abandi nabi, abacafuza ntafise ikibanza mu ishingiro ry'Imana nzima. Ndabibasaba mwese mufate nka nkama rimwe burundu ijambo ry'Imana mu mwuzuro waryo, mu mwuzuro waryo. Hanyuma tuzogenda tumererwa neza, kandi vuba tumererwe neza cyane. Nk'uko bivugwa hano, umunyazi, umusambanyi, usenga ibigwamana, umutukanyi, imboregwa, umwambuzi, gisuma n'ibindi, ngo ntimugire imigenderanire nabo, ntimugire ubufatanye bwa kivukanye naho byo bari ku bifungurwa. N'umuntu ameze nk'uko Paulo aravuga ku murongo wa 12, aravuga ngo nkuriye hehe no gucira urubanza abo hanze. Mbega si mwebwe mucira urubanza abo muri mwebwe mu ikoraniro. Umurongo wa 13, ariko bo hanze Imana nizo bacira urubanza. Nimukure umunyakibi muri mwebwe. Ego umuntu rero bavuga ngo ego none hano duca urubanza gute? None dufatira kubiki? Ninde azociga urubanza? Kandi ninde kwerekana ibigororotse? Ninde yo kwitera gaca urubanza? Hano nta numwe afite uburenganzira, ntamwe akeneye guca urubanza cyangwa ngo yicare ibubamfu. Hano gusa ijambo ry'Imana niryo ritegerezwa mu buryo butomoye kuvugwa. Hanyuma Yesu yaravuze ngo Mateo 12:8 ngo sije nzobacira urubanza kuri uwo munsi, ariko ijambo iryo nababwiye niryo rizobacira urubanza. Ijambo niryo rivuga urubanza, si umuntu. Ijambo niryo rifise ububasha, si umuvuga butumwa, si umwene data. Ni ijambo niryo rifise ububasha bw'Imana.
Et avant que quiconque imbere y'uko uwo ari we wese cette autorité ashobora gukoresha ubwo bubasha bw'imana, il doit être ategerezwa kuba azi neza yuko ariko abivuga mu buryo butomoye, aca urubanza ibyo afatiye ku byanditswe byera, ku muco w'ijambo. et alors ce n'est aho rero ntaba akiri umuntu uwo turi ko tuvugana nawe, ariko hano tuba dufise ukuvugana n'Imana nzima yaduhaye amahirwe yo gukosora no kugorora. encore dire quelque chose aujourd'hui. Soyez honnêtes. Ninde uyu munsi twagira ikintu tuvuga, reka tubivuga kuri ninde uyu munsi yoshobora kwihaniza? umwe wa mbere yohita avuga ubwa yihuse Balayez plutôt devant votre propre porte. ati ahubwo mukubure imbere y'imiryango yanyu, hanyuma byose biba bimaze kurangira. ugutinya Imana Disparu parmi les kwamaze kuva mu bantu. Et je l'ai dit il y a des années. ndabibabwira heze imyaka, Crainte de Dieu. ugutinya Imana niyo ntango y'ubwenge bw'Imana. 9 verset 10. Et il est Imigani 9:10 haravuga mu byakozwe n'intumwa, haravuga ngo bicaye ku biganza by'intumwa ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye byaraba, ubwoba bugafata bose. Ibyakozwe n'intumwa 2:43 kwari ugutinya Imana mu ishengero, était. hanyuma abantu barahezagirwa. Revenons donc tugaruke rero à cette parole kuri gahunda qui a été posée comme ibyashyizweho nk'ikibazo, ibyabajwe nk'ikibazo. Hano Pawulo avuga mu buryo butomoye, akavuga ngo Abikorino ba 2 umurongo wa 10 ngo ntitugwana mu buryo bw'umubiri, canke mu bw'amategeko y'abantu, ibyashyizwe by'abantu, ariko ngo tugwanisha ibigwanishwa by'imwemu kugira ngo dusangangure ikintu cyose kigwanya ukumenya Imana. pas à la tienne. Si ubumenyi bwawe canke ubumenyi bwanje, si ubumenyi bwa Kiroma canke bw'abaporoti, ariko ikintu cyose gihaguruka kigwanya ubumenyi bw'Imana gitegerezwa gukubitwa, gutemwa n'inkota ya mwemu biciye ku bigwanishwa by'Imana. Ibyanditswe birabivuga nabyo. Puis Hanyuma l'apôtre poursuit dans intumwa irabandanya mu Bikorino ba 2:10 umurongo wa 5 ngo dutembagaza dushingura impari zose, l'attention qui se lève ngo n'igishizwe hejuru cose contre la connaissance de Dieu. cyashyiriwe kugwanya kumenya Imana, dufatamira ibyiyumvirwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Imbohe ya Kristo iba ibohowe kuri Satani. Nigiye gusa Imana izoba yamaze kukubohora byuzuye, kubohora wewe na jewe, niyo tuzoba imbohe za Kristo Yesu. Paulo akavuga ngo jewe imbohe ya Kristo. Le diable Satani avec des points. yaramukubita ibipfunsi, C'est vrai. nibyo, Mais il n'avait ariko aucun nta droit burenganzira sur lui. yari amufiseko. Il doit en être de même Bitegerezwa kumera uko nyene pour nous. no kuri twebwe. Que le diable nous frappe avec ses umwansi adukubita ibipfunsi nous donne des coups de pied. cyangwa adukubita imigere, Cela m'est égal. ibyo ntacyo bimbwiye. Ikintu nyamukuru ni uko ataburenganzira aba mfiseko, kandi yatakaje byuzuye uburenganzira bwiwe. Turabyizera kuko Kristo yaraducunguye, Il a payé le yarishe ikiguzi igorogota. Cela Ibyo est dit très clairement. bivugwa mu buryo butomoye hano mu Bikorino ba 2:10 umurongo wa 6 ngo kandi twiteguye guhana ubutumva bwose. Tout le monde Abantu bose, uwo ari we wese arashobora sur griller un stop ou arashobora gucaho peut-être on peut être gukuraho descendre, les enfants peuvent être barashobora kuba utumvira, abana barashobora kuba abatumvira, umuntu wese arashobora kuba utumvira. Hano bijanye no kuba ni ibintu biba bigaragara neza biraba ijambo hamwe n'ubwami bw'Imana. Hano ariko aravuga ukureka umubu ukagenda kugira ngo ureke inzovu Dieu exige réellement de nous. kumimina umubu kugira ngo Nous devons l'accomplir. Verset 6 de Corinthiens. hano bijanye no kumenya, kugira ubwirungu bwo kumenya neza iby'Imana isaba. Hanyuma hakavugwa ngo umurongo wa 6 ngo Sera compris. twiteguriye guhana ubutumwa bwose aho mwebwe muzoba mugira ukumva gushitse. Ubwa mbere hategerezwa kugarukanwa ukumvira uburyo bwuzuye,
hateza kuza ukubaha buri jambo ryose ry'Imana, ntacyo bitwaye aho riba riri canke uwo ryandikiwe canke uwo ryari riraba. uyu munsi ushobora kuvuga ngo Pawulo yandikiye ibi Timoteyo, ibi yabyandikiye Tito, ibi nabyo yabyandikiye Filemoni. Ntegerezwa kuvuga uyu munsi yuko ibi bintu ndabibwirwa jewe uyu munsi, ni nako bigenda kuri buri gwete rwose rw'ishengero. Ntidushobora gusa kuvuga ngo ego nivyo intumwa umwami yabibwiye iriya koraniro rya hariya na hariya, nivyo ashaka kubwira ishengero iriya na hariya. Ijambo ryose ry'Imana riba ribwiwe ikoraniro ryose ry'Imana. Imana ibwira buri koraniro ryose mu bihe byose, mu gihe cyose, kandi umwanya uri wo wose, kandi tugamburukira ibyo hanyuma tugahoza n'ibyo. Rero ukumvira gutegerezwa kuba ukuzuye kugira ngo tube dushoboye guhana ukutumva. ni ryari dushaka gukora ibyo? igihano gikomeye gishobora guhabwa umwana w'Imana by'ukuri w'Imana hano ku isi ni ugukugwa mu ishengero. umuntu ashobora gusimba anezerewe kubera yuko aba atakiri mu ikoraniro, ngo kimwe ntakomeye neza mu mutwe, canke nawe nigeze aho mwizera, canke ntazi ibintu bibaye, ntazi ibiri arakora. umuntu akuwe mu ikoraniro, si jewe ndabivuga, ni ivyanditswe byarabivuga, twabisomye mu kanya gaheze. umuntu nk'uwo ategerezwa kuboneka nk'umupagani canke nk'umutoza kori. Rero umuntu nk'uyo atubashe gahunda canke indero y'Imana itanga, canke gahunda y'Imana mu ishengero, aba yishize mu buryo bwo nyene, abashize hanze y'ikoraniro. hanyuma ntiba bimugoye kuraba abakoraniro, hanyuma akuzuza ibintu nk'ibyo. umuntu aba ari mu ikoraniro araririnda akaja imbere yaryo, akarigwanira mu bintu byose, kuko biba bijanye na mwebwe ubwanyu, si jewe gusa ariko ni bose, twebwe twese. Rero turabona yuko hariho itandukaniro hagati kuba mu ikoraniro ry'Imana mu buryo bugaragara inyuma, hamwe no kuba umuntu aritwaye imbere muri we, mu mutima wiwe, akaba azi yuko abohanye naryo nk'umubiri w'umwami. nk'ikoraniro iryo umwami yakoranije, kandi ibyo nibyo nipfuza, muri twebwe twese. ndabivuga mu buryo bwumvikana, ngize umugabane mu ikoraniro, muri kino kibanza bashaka kunyaka uyu mugabane, aho rero bace bantwara mu mva byihuse. ubuzima ntibwoba bugifise insobanuro, ngize umugabane wuzuye muri no shingiro ry'akarere. mbega niko bimeze? Amen. niko bimeze, ndibaza ko ariko bimeze, ndize ko twese ariko bimeze. ariko dutegerezwa ubu rero kumenya inzira ya Bibiliya, hanyuma tugendere mu merekezo no mu burimbi bw'ijambo. hanyuma nubwo ibi bitari mu bintu byanje, nashaka kuvuga mu gikorwa canje, canke bidafatira kuri jewe cyane, nashaka kuvuga ibi: abakuru b'ishengero ry'akarere, ubwa mbere igikorwa ca mbere bafise ni ukwitwararika ibibazo babije, si ivy'ikoraniro ivyo bibazo canke ivy'abantu ku giti, ariko bitangura ahantu runaka, ku bantu bafise izo nshingano, imbere y'uko umunsi umwe bizanwa imbere y'ishengero mu nyuma. hanyuma tuzosaba Imana yuko bene data abashizweho nawe baba ku ruhande rwayo, kugira ngo tubagire icizere. nimwibaze, byanditswe mu bikorano rya kera mu ngoma za 2:20 ngo nimwizigire Imana mukire, hanyuma mwizigire n'abahanuzi bayo mubone kunesha. namwe ndabivuga mu bakoraniro y'akarere,
igihe abantu bambaza uko bakambaza ngo muvuga abavugabutumwa bavuga ngo basengera abagwaye abavugabutumwa, hanyuma ndabaza ndi mu ivugabutumwa nta mwungere n'umwe w'akarere aba afise izo nshingano mu karere, mu nshingano y'akarere nabo bene data abo nyine bakuru b'ishengero nibo baba bashinzwe ibyo, kuko icyizere cy'ikoraniro cy'ishengero ntirigomba gushigwaho mu muntu aba ari ngaho amakoraniro atatu hanyuma umwaka wose ntusobe kumubona. Ibyizigiro by'ishengero ry'akarere bitegerezwa gushigwa mu bungere, mu bakuru b'ishengero ry'akarere. Amen, amen. Kandi tuzovuga ibyizigiro tubafitiye abene data. Ibyo ntibintera ikibazo na kimwe. aho rero ntushobora kuvuga nihuta gusa uko ndabikora. Ndizera yuko Imana yaduhaye ayo merekezo, yaduhemekerezo uyu mugoroba. Sinabirondeye, nashaka gusa gusubira kuyicarira. Imana yazi umutima wanje. Sinanagize n'umwanya wo gusubira gusoma ijambo na rimwe. Nakuyeho telefone hanyuma nizira mu ikoraniro. Imana irazi byose, kandi turavuga uko Pawulo avuga kera ati mwami urazi byose, urazi yuko ndagukunda. Yohana 21:17. Nubwo hari ibintu byabaye byo kunanirwa mu buzima bw'umuntu, iyo aje ku mwami ahabwa ubufasha. Petero yananiwe inshuro 3. Inshuro 3 mwami yaramubajije ati urankunda? Nawe aramubwira ati uragira imyagazi yanje, ragira imyagazi yanje, ragira intama zanje. Turakunda abo Imana yakunze igashiraho. Hari ibyo niyumva muri jewe yuko turakeneye iri jambo, turarikeneye kugira ngo hashigweho urufatiro rwa Bibiliya, kugira ngo habe ukubakwa kw'ishengero mu buryo bwa Bibiliya mu shengero ry'akarere. Ndifuza ko Imana yobandanya kuturongorera muri ayo merekezo, idufashe mu buryo budasanzwe kugira ngo tugaragaze, tugire uguca bugufi hamwe no kugamburuka ku ijambo. Ibintu byose bizogenda neza, kandi tugire no kubwira icizere, tugirire icizere na bene data. Imana izotugirira neza, Imana izobiduhembera, kandi izoduhezagira mu butunzi bw'ubuntu bwiwe. Amen. Turahaguruka dusenge. Turagushimira kubw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro, kubera ku ntango mwami watanze, wahaye umuntu wa mbere umuha guhitamo hagati yo kumvira no kutumvira, hagati yo kwizera hamwe no kutizera mwami, kandi ibyo bisangwa muri Bibiliya yose. Ukumvira ukutumvira ijambo ryawe ni nk'icyaha cy'ubupfumu, kizana umuvumo, kandi ibintu byose kikabisunikira mu guhona. Ariko ukumvira, ukugamburuka, nk'uko byanditswe mu migani ngo ni umuti ku mubiri wose. Mwami turagushimira yuko waduhaye ijambo ryawe uyu munsi. Turagusabye ngo uduhe inkomezi, uduhe ubuntu, uduhe gutahura, uduhe ubwenge, kugira ngo tumenye ibyo twategerezwa kumenya n'ingene dukwiye kubikora, kandi yuko dusanga ikibanza cyacu tukakibona. Wezagire abene data abo washizeho, kandi unyibuke igihe uzokora ukagira icyo ukora mu bwami bwawe. Mwami ndagushimira n'umutima wanje wose kubwo umugabane uwo waduhaye mu kwitegura k'ubwoko bwawe, mu muhamagaro wo gusohoka, mu kwitegura k'ubugeni wawe. Mwami mwizigirwa,
le messager. watwaye Mais tu nous as intumwa laissé le ariko message. wadusigiye ubutumwa Et il se répand kandi comme le son d'une trompette bukwiragira nk'ijwi ry'inzamba hagati mu moko avant ta imbere venue. yo kuza kwawe mwami Je t'en remercie ndabigushimira et je te kandi prie ndagusabye pour cette assemblée kubwo iri shengero ry'akarere iryo nanjye ndimwo mwami kugira ngo udukomeze udushikamishe twese kandi uduhe kukumvira uhezagire abo bose recommandés à abishize nos requêtes. mu masengesho Sénégal et partout ailleurs, Seigneur, hose mwami tu connais les détresses, urazi imibabaro uduhe ububasha buva kuri wewe uduhe ububasha bukora bwo gukora mu izina ryawe nk'uko ijambo ryawe riri ubusengwa n'icubahiro bibe iby'izina ryawe ryera amen.